tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo si n'abantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene, hejuru ubikemura indani. Urabiza tuyu muzi nawe uranduye, igiti nikizosura kunaka ugira uza hawo nyene. Umvise Imana. Amen. Donc sinzi ko muri ready kwakira ukwezi kwa kane. Ukwezi kwa kane ukwezi kudasanzwe, Imana ikuvuga ko ibintu bikomeye cyane. Nagomba natebeje tuzingura amabire yacu. Okay. Naimbuze 1 Corinthiens 15. Tujane twese muri 1 Corinthiens 15. Ko tutari kumwe ku munsi wa kabiri, twari ko turishura iki kibazo. Turacari mu mpemu ya Pasika, turacari ko turarimbura ku byo umwami wacu Yesu yakoze. Ni binini cyane ko tutohava tuvyumvira ko gusa Dimanche imwe gusa hama tube juste turahejeje. Mugabo d'ailleurs ibi inye ni ivy'igihe cyose. Ibyo Yesu yakoze kuri twebwe ni ivy'igihe cyose, si vya Dimanche ya Pasika gusa. Rero ku munsi wa gatatu twari ko turaganira hamwe ikibazo twari ko turishura kivuga ngo kubera iki Yesu yapfuye. Rero nagomba mperaho nyene mugabo cenja kindi kibazo kivuga ngo kubera iki Yesu yazutse. Yarapfuye mugabo ntivyahiranye no gupfa, Yesu yarazutse. Mugabo kubera iki Yesu yazutse? Reka some hariya mu gice mu cyete cya mbere Paulo yandikiye abikori n'igice cya 15 umurongo waho wa gatatu. Ava ngo kuko nabanje kubashikiriza ico nanje nahawe, yuko Kristo yapfiriye ivyaha vyacu uko ivyanditswe bivuga, agahambwa akazuka ku munsi ugira gatatu nkuko ivyanditswe bivuga. Donc uno murongo urabishira ku muco cyane, uravuga impamvu Yesu yapfuye. Bibiliya itubwiye ngo Kristo yapfiriye ivyaha vyacu. Twese tuvuga ati Yesu yapfiriye ivyaha vyanje. Urabona Yesu yarabambanywe n'abantu babiri, umwe iburyo uwundi ibumoso. Bibiliya ivuga ngo barabasuma, bari abanyamakosa, bari bakoze ivyaha. Mugabo Yesu yari hagati yabo atacyaha na kimwe yakoze. Mugabo ikibazo wo kwibaza kubera iki yari hajya ku musaraba. Ko uwundi yari ku musaraba wo mu buryo canke mu bafu bwiwe, bose bari ko bishura amakosa bakoze. Mugabo Yesu kubera iki yari hajya kurya musaraba? Bibiliya iduhaye inyishu, itubwiye ngo yapfiriye iki ivyaha vyacu. Mu yandi majambo ntibamurenganije, yari kuyishura gusa ivyo atakoze. Yahisemwo kwishura gutanga ikiguzi c'ivyaha vyacu. Rero igihe hajya ku musaraba ukwiye kumenya kubera iki Yesu yari ku musaraba. Bari Imana nariko nderekana ko impamvu nyinshi abantu biyumvira zitandukanye ni nziza n'ingaruka y'icyo Yesu yakoze. Mugabo ukuri nuko ku musaraba igikorwa kimwe nyamukuru cyatwaye Yesu vyari ivyaha vyacu, ko ari kugira ngo ivyaha vyacu biharigwe. Vuga ati Yesu warakoze. Nta mpamvu nimwe yari kubabara, nta vyaha yarafise ngo bimushire ajya ku musaraba. Mugabo impamvu yagiye ajya ku musaraba bitubwira iyo ariyo, itubwira ngo yapfiriye ivyaha vyacu. So narafashe umwanya ukwiye kucigisha kuvyukuri Yesu yapfiriye ivyaha vyacu. Ubandanije uyu murongo nyene baca bavuga ngo yapfiriye ivyaha vyacu nkuko ivyanditswe bivuga. Ku murongo wa 4 aba ngo agahambwa akazuka ku munsi ugira gatatu. Baratubwiye icyo yapfiriye, mugabo baratubwiye n'indi information ikomeye yuko yazutse.
mugabo ntibatubwiye impamvu yazutse mu ino verse. Amen. Batubwiye impamvu yapfuye, batubwira na information ikomeye cyane yuko yazutse, mugabo ntibashirako ngo yazutse ku bwiki. Mugabo ndakunda ijambo ry'Imana kuko rigenda rikompletana, rigenda ryuzuzanya. Vuga ati Yesu yaramfiriye kandi Yesu yarazutse. Yesu ntiyapfuye gusa, Yesu yaranazutse. Mugabo yazutse kubera iki? Nicyo kibazo rero ngomba ko twishyura muri uno mwanya, kandi vraiment ugitahuye ukwizera kwawe kuraza kubakika. Amen. Reka dusome 1 Korinto hanyene 15 muga usome kuri 14. Ku murongo wa 14 avuga ngo kandi asanga Kristo atazutse, ibyo twigisha ni iby'ubusa no kwizera kwanyu ni ukubusa. Amen. Natwe kuri 15 natwe twoba tubonetse ko turabashingira Imana intahe y'ikinyoma, kuko twashingiye intahe yuko yazuye Kristo uwo itazuye, namba bapfuye batazuka. Amen. 16 asangwa bapfuye batazuka na Kristo ntakazuka, ariko asangwa Kristo atazutse ukwizera kwanyu nukubusa, muracari mu vyaha vyanyu. Kandi asangwa bimeze bityo na niki n'abasinziriye muri Kristo barayogeye. Okay, kazo mundi murongo Abaroma kane murongo wa 25 aho ndaza kuhagaruka. Kane 25 abango yatangiwe ibicumuro byacu, mane majambo yapfiriye amakosa yacu, yapfiriye ibikorwa byacu bibi, yatangiwe ibicumuro byacu, mugabo akazugwa kugira ngo dutsindanishirizwe. Baratanguye kukizana pole pole impamvu Yesu yazoze. Gusa ngaha aha mu Kirundi bavuze ngo yapfuye kugira ngo dutsindanishirizwe. Ino verse hari naho ngo yapfuye muri verse originale yayo ayikomoka mu zindi Bibiliya. Bavuga ngo yapfuye, ijambo risa n'iri nyene mugabo rikosoye mu kantu gatonya. Bavuga ngo yapfuye kuko twatsindanishirijwe. Praise God. Donc areba tanguye apana yapfuye yazutse ko twatsindanishirijwe. Areba tanguye kutubwira ngo ukuzuka kwiwe kwari gufise isobanuro, muga no gupfa kwiwe kwari gufise isobanuro. Yapfiriye iki? Yapfiriye ibyaha byacu, muga yazutse kubwo gutsindanishirizwa kwacu. Amen. Bagomba rero bimatanye n'uyu murongo nahimejeje gusoma ngaha 1 Korinto 15. Hamwe tuvuye dusubireyo 1 Korinto 15 ku murongo wa 14 haravuga gutya: kandi asangwa Kristo atazutse, ibyo twigisha ni iby'ubusa no kwizera kwanyu ni ukubusa. Bano Imana Yesu kuzuka kwiwe kwari gufise isobanuro ikomeye cyane, apana kuri we cyane cyane kuri twebwe. Mwibuke ikigo canje kandi gihere ngaha, mwibuke yuko ivyerekeye kuza kuducungura si Yesu yabishatse ubwa mbere, ni data, wari umugambi wa data. Igihe twakora ibyaha, igihe Adamu yakora icyaha, twese akadushira muri urwo rupfu, data byaramukozeko. Data ariga umugambi wo kuducungura muri Kristo Yesu. Mu yandi majambo, ivyeke umugambi wo gucungura abantu ntivyatanguranye na Yesu akakagucitse imbere uraza kuntakaza. Si umugambi watanguranye na Yesu, ni umugambi wagizwe na data. Data niwe yashatse gucungura umuntu, hama data ariga uwo mugambi. Biritubwira ngo ntihaboneka umumarayika acungura abantu, ntihaboneka ikinyabugingo cyocungura abantu, mugabo Yesu araza aritanga kugira ngo aducungure.
Mbwa Yesu igihe yitanga kuza kuducungura, mwibuke ntiyaraje gushitsa ubwa mbere ubugombe bwiwe, yaraje gushitsa ico data agomba. Yesu yari intumwa. Yesu kuza kuducungura yaraje kugira ngo acungurire Imana bari mu isi. Cyari gikorwa data ashaka. Ubwa mbere nicyavukiye muri Yesu, cyavukiye muri data. Imana ishimwe. Mugabo Yesu aza kugira ngo ashitse ubugombe bwose bwa data, aza kugira ngo akore icyo gikorwa data cyo gucungura abari mu isi. Igihe Yesu yaza, hari ibyo data yashaka mu kuducungura, hari ibyo yategerezwa gushitsa, hari ibyo Yesu yategerezwa gukora, hama data akabivalida. Data akavuga ati ibi bintu nyene ukoze nivyo nashaka kugira ngo aba bantu banje bacungurwe. Kimwe muri ivyo harimo gusesa amaraso yiwe, harimo gutanga ubuzima bwiwe kugira ubwo buzima bucika ubwacu, kandi kugira ayo maraso aduharire ibyaha byacu. Yesu amaze kuza agakora ivyo bikorwa byose, bitubwira ngo ku musaraba hari ibintu vyabaye, amaraso n'amazi vyarasesetse biva mu rubavu rwiwe. Mbwa kandi Yesu aranapfa, navyo bifise isobanuro. Mugabo agomba cikane nyene, Yesu arasemerera ati birarangiye. Hama yo gusemerera, nagomba cyane cyane ninjire mu gikorwa cy'inyuma y'umusaraba. Inyuma y'umusaraba hari ibintu vyakoretse ngomba yuko kuvyukuri twiga neza. Uko birivuga ngo Yesu yazuse inyuma y'imisi ngahe? Inyuma y'imisi 3. Mbwa muri iyi misi 3 hari ibintu vyariko biraba. Biyatubwira bimwe muri ivyo, itubwira ngo yariko yambura ububasha abakuru n'abakomeye bo bikuzimu. Mbwa ikindi kintu data yari karaverifya ko igikorwa Yesu yakoze yagikoze neza, kibereye, gikwiye, kugira ngo adekare justice yacu, adekare kwidegembya kwacu. Haleluya. Now Yesu yajeje gukora ibyo yakoze, bitubwira ngo yazutse kuko twasindanishirijwe. Mu yandi majambo, data Yesu yajeje gukora igikorwa ciwe, cyarabaye present imbere ya data. Hama data aracyakira, aracemeza, avuga ati igikorwa ku by'ukuri kirabereye. Amaraso yiwe yarabaye present imbere ya data. Data aremera ati aya niyo maraso yo gukura icyaha cy'abari mu isi. Arayavalida, hama aradeklara, aravuga ati Yesu ubu rero urarose uruhusha, zuka. Mugabo uzutse kubera ikiguzi kibereye ivyaha by'abari mu isi, ndacemeje. Kananga kayishyashya kumbuye kugira bitahurike. Ngwana ego abasore batatu bose bageze gutya muze hano. Wewe uri nyuma banza wigumire ngaho. Munkurikirane aka kantu mugatahuye, tuzoba tugombe dufata urugendo rwiza cyane. Reka dufate ko uyu mufrere yokora amakosa nk'ahantu akiba ikintu, yivye ikintu akaciba uyu ingoyo. Urafise telefone zuyizanye, munkurikirane, shaka kwigisha. Imwibe mbo ntimugwane, emera yigutware. Amen. Mbona ko yimutwaye, gadufate ko cyayidandaza akaca ajya n'amafaranga yayo. Mbwo wigazunguruka, uyu mufrere kamenya yuko telefone yiwe yatwawe n'uyu n'amapreve ari clair. Hama akaca mufata ati utegezwa kundiha telefone yanje. Nimumva ko yari kondane. Amen. Nimumva ko yari kondane. Hama akavuga ati ubwirizwa kundiha telefone yanje. So ati urama telefone cyane naho umpe igiciro amafaranga angana ni telefone yanje. Uyu agaca yarayirumva na yafisa, agaca haguruka uriya mufrere, haguruka rero. Umufrere akacaza zanye swa telefone swa amafaranga ngana na ya telefone. Akaca avuga ati jewe nje kumwishinga ndamucungure. Yakoze icyaha, nta cyaha yakoze. Kadabade. Ndakene n'undi muntu wa gatatu, wa kane, haguruka engineer.
ngomba kwirisha iyi verse kadufate ko ugera apfuye kwihagurutsa mugabo uyu arakunda terma uyu mufrere ku buryo yumva ko ntiyofungwa ngo apfe rubi azize amafaranga nk'ibihumbi 500 akaje avuga ati okay agakoranya inama ati ninde yo kwishurira ideni uriya mufrere hama uriya akaje yipropoza akaje avuga ati numva je nori nyishurira kandi ndafise amafaranga akwiye kugira ndamwishurire hama akaca mutuma ati rero wewe cugenda umwishurire akacatsa ngwino aje buga naje kudiringa n'uyu buga aje kudiringa n'uyu mugabo uyu nawe hari ikintu ategezwa kuronka agaciro umuntu yishura exactement ibingana n'ivyo yatwawe akaja tora amafaranga telefone akaja tora telefone ingana neza niyo bamutwaye akaca ayishura. Muriko murabona ibi bintu ahigiye kuyishura ndagomba rero muraba kakano niko kantu ngomba gukominika murabe verse twazosome ya verse kugira tujane neza dusomiriye muri Rome 4:25 subira ungendere subira unkoreko subira unyuzure subira ungendere 25 avango yatangiwe inde Kristo yatangiwe iki uyu mwene data ndamufashe nk'umucunguzi wacu twese cyangwa uyu yivye nga uyu atanzwe aje kwishura apani ivyaha yakoze aje kwishura ivyaha vyuriya nga ibi vyaha vyuriya uza kubitera ko ikashe uza kubona ikiguzi ko gikwiye cyangwa kidakwiye buga Imana ntiyashimye cyane ko bibona uyu nahari we yibwe. Amen. Yashimye kushira ko akoro ari data buga nico gituma Yesu ahejeje gupfa no kuzuka bivuga ngo yatoye amaraso yiwe ayatwara imbere ya data kugira data avalide ikiguzi ko kikwiye ko kibereye. Data maze kuvalida bivuga ngo Yesu rero yazutse kubera ikiguzi cyemewe. Mbwa cyemewe nande? Cyemewe na data. Data niwe yemeye ko ikiguzi gikwiye c'ivyaha vyacu n'umuvumo wacu n'ingwara zacu n'ubukene bwacu. Data niwe yavarize ko bikwiye. Umbwire amen. Mwumvise rero ikintu gikomeye cyane. Biri kivuga ngo Yesu igihe yazuka vyari bifise ijwi rikomeye cyane mw'isi mwemu. Vyavuga iki? Vyavuga ngo ivyaha vyacu birahariwe. Kuko bivuga ngo iyo atazuka ivyaha vyacu ntituba twarabihariwe. Mu yandi majambo Yesu yapfa agahera mu mva nawe yari yashesha amaraso. Vyasigura ngo igiciro c'amaraso yiwe nticemewe imbere ya data. Mga data kucemera ni kuzuka kwa Yesu ni sinye ko data yacemeye. Kuko mwibuke ko Yesu niyizuye mu bapfuye nawe yarakomeye. Bitubwira ngo yazuwe na data. Data maze gushima ikiguzi c'amaraso yiwe yatanze. Imana ishimwe cyane. Ikintu rero ngomba kumutira kwa attention nuko Yesu amaze kuzuka bitubwira ngo ni sinye ko twahariwe. Yazutse sinzi ko mwibuka umurongo twasomye kadusubiremwo kubera akakantu karakomeye. 1 Corinthiens hamwe kuri 15 14 haba ngo kandi asangwa Kristo atazutse. Ivyo twigisha ni ivy'ubusa n'ukwizera kwanyu n'ukubusa. Akumwakabonye kuri
19 nacha vuga apana 19 reka 15 natwe twoba tubonetse ko turabashingira Imana intahe y'ikinyoma kuko twayishingiye intahe yuko yazuye Kristo uwitazuye namba bapfuye batazuka. 16 asangwa abapfuye batazuka na Kristo ntakazuka, ariko asangwa Kristo atazutse, umviriza, asangwa Kristo atazutse, ukwizera kwanyu nukusa muracyari mu vyaha vyanyu. None bifataniye he kuba Kristo yarazutse n'ivyaha vyacu bikaba vyarahariwe? Kuko bavuze ngo nimba atazutse ukwizera kwanyu nukusa de n'ivyaha vyanyu ntibiragaharirwa. Muyandi majambo kuzukwa kwiwe nivyo bivuga kukwizera kwacu atari ukusa. Ukuzuka kwiwe niko kuvuga ko ivyo twizera ko twahariwe ari ukuri. Muyandi majambo iyo atazuka ivyo kwizera vyose kuriwe vyoba ari ubusa, bisigura ngo nivyo gukiza. Kandi naho kwizera ati narahariwe yoba ari amajambo gusa imbere ya data, urubanza rwoba rukiri imbere yawe. Mbwa kuzuka kwa Yesu data yarahigiye gushira kikashe. Mwumvize terme nkoresheje, yarahigiye gushira kwikashe ati mu bisanzwe abantu barahariwe. Si ivyo gusa, n'umuntu wese azoparvena kwizera ikintu kanaka, ico go kwizera kwiwe kuzoba ukuri. Mani majambo nzoreponda kuriko. Mani majambo kuzuka kwa Yesu wa Imana sakanu kapfuye kurengana. Kuzuka kwa Yesu niko guha power ivyo twizera. Kuzuka kwa Yesu niko gukonfirma ko twababariwe. Vuga ati narababariwe. Ivyo yaba Yesu atazutse uwo bivuze bigatakarira mu kirere. Mbwa ko Yesu yazutse wizeye ati narababariwe, burya munyuranije na data kubona uko nyene. Akubona uko kubera iki? Apana kubera wowe ivyo wagize, kubera ivyo Yesu yagize. Yararishe kandi ivyo yarishe vyaremewe kuri data. Haleluya. Vuga ati narababariwe. Mbwa biga kivuga ngo nukwizera kwacu guhabwa ubuzima kugigwako nukuzuka kwa Yesu Kristo. Muyandi majambo igihe Yesu yazuka wizeye ngo ndumugororotsi kubwa Kristo, ivyo data aravyemera. Kuzuka kwiwe kwatumye ivyo dushobora kwizera ku Mana bicikavyo, Imana ishirako vi. Vuga ati ndaryohewe ko Yesu yazutse, ndaryohewe ko Yesu yazutse. Dukomere amashyi wa frere w'icana.